turabona bavuga ngo uvuye hanze uri kumwe na Muco turakeneye kumenya mbega nibiki byari bimeze gute hajya iyo ufashwe ucumenye ukuntu widebriye rero hajya Muco sigura ko yaramfashe ko hajya Fanny yari umuhabara ariko urabona ko naciye ni debriye nyene abatu ndi mushikanje ri sister abagore nabo uraze ko nyene bahwanije baca bemera ibintu bibaho no kuvuga hari abantu bameze uko usanga afise umugore afise n'abahabara bashika nka 2 canke 3 je nuko mwambona nyumwe nianze wangana sema mimi ni sister wangu acha kurambia aseme nao kuita vraiment wow lakini kwa sistema kwa watu wanafanya masiku watu watafanya hayo ndio maana yake sisi sinema ishe ayise sister wiyo na mwari urumuhabara urumvaradisi no mwari none javre ni sister canke sheri nikatafa hapa ni madama na nibana na madama na kubana na ase ai skera kwani okay sheri mgizi siko navyumva ntana gato nibazi yuko ivyo ndiko ndimvira atari ivyo cyangwa ivyo ndiko ndabona atari ivyo kuko mva nosara none senda kwasinki bukiwe amasha barabona neza canke usigaye utabona washaje navyo sinziriye ngaha uni sister wanje yitwa Rita ariko uri kuraba nubona ko dusavye sister wawe yego ariko sheri so turi nimbira ku bintu nk'ivyo frema uni sister wanje niyo mba ndi hanze je ndamfashe ibintu byose ngaha sheri sorry ibintu nariko ndakuyumvira ko oya frema mbabarire frema sinokisuzuguza kame ariko tugende wewe uzongera ibikino byose nakima tunaza ko twaje kubivugana okay sheri tugende Rita bye Bonjour mesdames et messieurs, le fond de Abuja Flavor, this is Step Media, channel focus for this industry Abuja Flavor. Checking mukuru cyo kibazanira bishambuga muri industry Abuja Flavor. Nk'utuma tubikora reka tunze dukengurikira Imana, amadusura dukengurikira nabwo yakunze ba Step Media 257 wherever you are ndakunda cyane kandi kuri big up sana kandi kuri support wa mutwereka birashika cyane ku mutima bituma turondera ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye na cyane muri ya monde nyene mwamwifuza yuko abantu babahereza na cyane ibiganiro byinshi byiza biri update bimeze neza cyane mbega bibaza yuko abantu bavyakira gute abantu twakira gute mu gihe tuko turakina amareresi mu gihe turagina ibintu vuga ibintu biryohera abantu na cyane bimwe kuvuga mu cyongereza ngo ni entertainment ndi kumwe no mukinyo amareresi nkunze kumusanga kuri terrain kagera kabiri ariko araza kutubwira inyungu yabimaze kubibonamwe ko turabona no mu papa yiwashe deja ariko tukayibonamwe baki ariko wewe akaba yarahisemo gufata iyo nzira yo gufasha bamwe canke kombure usanga akazi we kubwe tutazi bakabwira ati siri akazi najua mwenye naye anayifanya yasaraza kutubwira byinshi yakumbe tumwe umwanya baramutsa nyuma cyo tumenya byinshi cyane ku bikorwa vyo na n'amafilm amaze gukina boss bite ça va biraza neza yego bakwita gute banyita Gedeon yego Gedeon n'umurundi yego n'umurundi avuka Igitega yes Gedeon n'umunyigisagara capital politique yes yego twe tuvuga ngo turabanye gisagara y'Ubujumbura turihesha mo guys rero no bahagezweho Igitega yego kabisa capital politique y'u Burundi umva ni Gitega umutima nuvuga umutima w'u Burundi yego biraza gute biraza neza rero kajete yego Jennibo meze neza abanyagitega bara cyane gose baraho bameze neza bari kubikorwa kama kawaida yego iki Gitega urabona imvura irikiragwa neza nkuko akundi nyene duherwa kubisaba umukama bidufasha shana president aradufashije ati dusengera imvura kweri nayo Imana aramwumviye imvura iragwa bien sana yego frère ati rero abarimye rero bacu yubahwe cyane umusenzi n'umusenzi ahubwo adasanzwe yego kandi rero bitwijije atubwira ati abarundi ni muhumure kibazo nyine kigiye kuba mu Burundi aravuga ati no ifoko tuva hasi tugasenga kandi nayo Imana yaratwumviye yego kandi urumva yuko deja umaze kuba uyoboye abandi ifoko ubibutsa mesha kameme kandi ukarabibutsa yuko ari ikintu turashobora kuba twaribagije canke bitwaye n'umwanya twibuke gusenga ko Imana ni ibiduha cyane yego na cyane kabisa yesati rero abarimye rero Gitega rero bimeze neza cyane hari
abarimyi vraiment jewe nanje ko mperukayo haraciye nk'indwi zibiri narabonye ko batidoga uravuga ati vraiment Imana yatwibutse yego banashimira nyine n'ubutegetsi bw'u Burundi urabona ko bwaduhimirije gusengera imvura imvura nayo ikiragwa yego sindakubwira ati rero Gedeon je namuzi nk'umukinyi w'amareresi mbega wowe umuzi nkande je n'ubwa mbere dukoranye ikiganiro ariko nsi ubwa mbere tubonanye si ubwa mbere tumenyanye tuzinanye Gedeon abantu bacifuza kumenya ati mbega Gedeon n'umuntu ki asanzwe akora akazi akahe mbega asanzwe akina amareresi nyene cyangwa asanzwe yikorera utwibo byabene nyene abantu badashaka kuvuga akazi kabasanzwe bikorera jewe nyene sanze novuga ko ndi mu privé mu private yes ndikorera nyine twanje nyene ego uvuze uko nyine bavyumvikana hanyuma nkabivanga n'umwuga wo gukina filime koko jewe umwuga wo gukina filime nawo ukunze kuva kera kuva nkiri umwana ego kuva nkiri umwana nashobora kuko jewe aho mvuka Igitega ni ibirometero 10 uvuye aho mvuka gushika muri centre ntabwo ari kure oya 10 kilometero 10 ni hafi cyane ni ayo genda mutabonera Igitega man 10 kilometero ni hafi cyane urumva rero narashobora kuva muhira nkumva ngiye kuraba filime nkumva iranjemo mu mutwe sanga navyisanzemo gukina filime yego rero nakunze kuva nkiri umwana cyane turumva yuko kuvyifuza kubikina wabitanguye kuva kera ariko umuntu acifuza kugira ati mbega kubikina aho vyatanguye kubikina byatanguye muri 2005 ego ico gihe ndibuka ko nasengera hajya ku mukiza mweranda muri Nyakabiga hanyuma dutangura n'abakongomani hari abakongomani barategura utuntu tw'uduteatre ndibuka ko ariho nabihereye usanga navyisanzemo hariho iyindi Kmbe yakina filme yakorera ahantu bita kuri iteritike mu Ngagara urahabona hajya rero hariho umupeti yabikinamo twari tuzinanye ndamubona kuri Kmbe ndamusaba ko yonjanayo arambwira ati nta kibazo karibu ujya ngiyeyo batera bavuga ati ego vraiment turasa umu pro akina bien sanga nyene bankunze kuri Kmbe apana kuri Kmbe muri uwo mugwi wabo barango ndavuga ati vraiment karibu turabona ko ubishoboye biragenda uko Kmbe irahagarara ihagaze ngabo nanje kubera nyine ya novuga kwakubiragira mu mubiri ko gukunda filime bingumyemwo hanyuma abo twakinana kiriya gihe urumva barasambutse ariko baca barakrea ikindi kijanye n'icya filime nyene mugabo cakina nka théâtre citwa APC parle niko yitwa mu majambo makingira mu kirundi ni kuvuga cyane ngira ngo niko no vyita rero baca barambwira ati Gedeon turamutse ko twakinanye ifa kwaza kandi naho twarakinye biragenda neza nyine urumva nta vyamavyera ngo de naho ni nyine birahagarara kuko twarakina udusketch kuri Kmbe kuko bari batuzi mu nyuma birahagarara ariko nanje naho vyagaze nagumye nyine numva shaka nyine kubandanya nyine sinohagarika sanye nagumye mbandanya ndakina n'abandi gushika n'ubu kugera n'ubu ngaha ndi ko turakina n'aba Fanny na Robert yego nuko vyagiye biragenda yego turumva yuko n'umwanya utari muto umazemwe muri ibintu byo gukina amareresi urumva kuva muri 2005 mena turi muri 2022 tuko tujya muri 2023 urumva n'imyaka irenga 10 yego urumva yuko ni vyiza kandi niteka kuri wewe urumva yuko bitanguye kuva kera kandi bisanzwe binanakorohera niyo bagutwaye cyangwa niyo bakwifuje gukukira mu mareresi y'abandi bantu nizere yuko utigera ubago shaje vraiment sino kwiha amanota 10 ku 10 ariko uko biri kose abo tuba turi kumwe ubwo uko biri kose nawe urabona ko bagukunze na cyane cyane bivanye n'ukuntu kuko burya gukina filme bisaba kurinda kuko hari igihe ushitse kuri kamera wumva ubwoba ukagugumwa amajwi yawe akagenda ivyo bakubwiye ukine bikanyika ariko vraiment Imana ishimwe jewe vraiment ndagerageza
iryo kosa ntirigera rimbaho yego guys ni benshi cyane bari kwa kwisero nasema ko kwenye kimo chako novuga bari mu rugo novuga ukuntu uhagaze novuga profile yawe abantu tuvuga nk'aba papa benshi barakunze kuba bitabura nabi ariko ndumva wewe warabitangwe kuva kera kumburi wari kubutara ntwari bwabe no mu papa ariko no munsi ariho benshi bakumburi babiha indi image nigiko babwira ubatawuze yuko burya no gukina filime rakazi mukana je nibaza ko abantu baba babitahura nabi n'abataramenya ico filime imaze umwuga wa filime n'umwuga nk'iyindi twavuga ko nimba ngaha mu Burundi bitaratera imbere cyane ariko mu bindi bihugu hari abantu batunzwe na filime bubatse amazu usanga afite déplacement yakuye muri filime atara kandi kazi ari filime akora ariko twe natwe ngaha biriko biraza no vuga nti ndabatera n'intege n'abandi bibavyifuza ko bo bijamo kuko nakazi nk'akandi kandi umwuga burya ngo umwuga mubi n'uroga n'uwo kuroga nayo ibintu ujamo abantu bakabira bakumva babiryohererewe nukuvuga nakazi higo tini kono babwira ntibabitahura ukundi babitahure nk'akazi kandi urakorana n'ibindi vyawe ntibikubuza gukora kuva utangura kano kazi canke novuga kuva utangura novuga no mwuga wo kina amareresi nigiki umaze kubona ko umaze gufasha societe na cyane cyane muri bamwe babikwegera bakabikubwira je novuga ko gufasha societe sinzi icyo nshatse kuvuga nka message canke muri babandi bahanurwa bice mu mareresi mu mukina filime ni ikintu ca mbere filime nayiravye iratuma mu mutwe nimba dufate nk'akarorewe dufate nk'ufise nk'umudamu mwashwanye ukumva nyine mu mutwe uri stress ukuntu iyo uravye filime urashobora kuguruka mu mutwe ukumva vya binyugunyugu bigabanutse kubera filime ni kuvuga rero filime ni ikintu gigutuma wewe icambe nameho urahigira kuko filime irigisha wewe urigira hajya ahantu ugasanga biguhaye urundi rugero rundi nimba wowe ahora ukora amakosa filime irashobora gukura muri ayo makosa ukayaheba ugasanga wagiye ku murongo kubera filime rero filime nibaza ko ahubwo notera kamo nk'abantu baziraba cyane iwacu mu Burundi eka no mu makungu bazirabe cyane kuko filime ni ikintu cigisha gifise impanuro urashobora no gusanga wakijijwe kubera filime wari umuntu wo mu manyanga ugasanga abahevye kubera filime kuko filime hajya irimo impanuro nyinshi cyane yego yes novuga kugira ngo biduhe umusaruro ukwiye watubwiye ati mu mahanga ari abantu babeshejweho na filime amaze gukora amateka menshi cyane biciye mu mareresi mbega nga mu Burundi habuze iki nigiki tugiye gukora kugira ngo natwebwe tugere ku rwo rwego mu Burundi twege ikintu tubuze turacabuze abantu bitwa aba manager ba supporting ibintu kuvuga nka dufise amasosiyete atari make bundi baba bakwiye gushiramo imitahe bakadufasha nabo baba bafise inyungu zitegereza kubazako sitwe twunguka gusa nukuri dukwiye kuraba abantu na cyane cyane abantu bakurikirana ibikorwa vya filime ndundi bakadufasha bakaduteza imbere mu kudusupportinga nico no basaba kugira ngo umwuga wa filime ubandanye utera imbere gusumba ego case nakubwiye ati ni saison ni filime nziza umubanyi iri kwirarengana novuga kuri mbonesha kuri igihugu no kuri YouTube ya Fanny Lavine uri kurayibona ko yes ni je d'ailleurs cyanifuza kumenya ati mbega tuko turi kubonamo cyane ati mbega turabona bavuga ngo uvuye hanze siko tusanzwe tubibona no muri filime uri kumwe na Muco tusanzwe tumenyereye no mufakazi yarasanzwe arimwo bise ko mwavyaranye mugabo après twabona Muco arinjiye atanga kwiyenerva ko bona uri kumwe na Fanny Lavine turakeneye kumenya mbega nibiki byari bimeze gute hajya hajya urabona Muco ati yafuha ukuntu hajya iyo ufashwe ucimenye ukuntu widebriye rero hajya Muco bisigura ko yaramfashe ko hajya Fanny yari umuhabara ariko nako naciye ni debriye nyene abatu ndi mushikanje ni sister abagore nabo uraze ko nyene bahwahwanije baca bemera basi babiraheze hari ndamuhwahwanje ndamuhejeje ariko kurundi ruhande ariko urumva ko babirimo impanuro ari abagabo babikora nk'ivyo mugabo se ntibari numva twe dukina ibintu bibaho nukuvuga hari abantu bameze uko usanga afise umugore afise n'abahabara bashika nka 2 canke 3 je nuko mwambona nyumwe ari bijya n'ibintu bibaho cyane cyo gituma nakubwiye ati filime ni ikintu cigisha kandi gihanura ubundi uravye filime urumva umutwe wugurutse ko hari ibintu vyinshi umenya kandi bihari mu kibano yego
kabisa uriko urumva yuko ari ibintu byinshi cyane tumenye ariko uri byinshi mu kibano ariko ku rundi ruhande nivyo tuba dukwiye kubona kuko hariho benshi babifuza kubivamo ariko bakabura inzira bacamo kugira ngo babivemo novuga urabona nk'umuntu azokurikirana umubano pardon umubanyi ni ukuvuga aravye nk'irya scene je nakinye yarafise aho none nubona ko ndabisaga mara umusore muziasi w'igitega igitega niho hava vacances man urumva rero haje hari umuntu azoraba iyi filime turiko turakora yitwa umubanyi ni ukuvuga aravye irya scene je nakinye nimba yarafise iyo ngeso arashobora kuca bivamo kuko hari ibintu usanga bihungabanya mu muryango kuko ego umugore hajya namuhenze ifoko ni umugore wa filime ariko yani muri filime ni umugore wa filime ariko urumva ni ukuvuga ego hajya nako namuhahanije umugore aremera mugafe ndofa azomfata uko biriko razote ndafate nabeshi ko ari system gatari ivyo hajya kwara kugira nyine ni govyore ubona ko dusa washaje niko bimeze kandi rero ingo nyinshi usanga ivyo bintu biriyo aho rero abagabo rero vute yafashwe vute arihagarara akazana n'ibintu bitaba wabonye ko ni ikaza no ucuka cyangwa ari imbabazi none hajya nyine ibiharuro hajya ufashwe nyine urumva batarakwambika ko nyine minota nyine neza biboneke ko ari ivyo biroroshe kubesha rero hajya rero urumva naho uba wabeshe mugabo si vyiza abantu bashobora kuba dufise iyo ngeso two kwihanura turavye umubanyi nakubwiye je guhura na Fanny novuga nti nayandi mateka nongereje kuko burya hariho urabona hariho nshaka ndagwa akarodo nko kubijanye n'umupira usa gusanga bihuye na filme kuko nimba Messi akina muri Paris Saint-Germain hariho umuntu yifuza naho gusa ekipe ya Paris Saint-Germain yohura n'undi mugwi akumva yaduza ahantu kubera yakinanye n'ijya kipe irimo Messi nguvuga reje guhura na Fanny nibaza ko nurundi gwego nagiyeko nyindi etape nagiyeko kandi nibaza ko muri kariyeri yanje bizogera kure gusumba uko nari ndavyiteze hanyuma guhura nawe hari ifilime twahuriyemo basi ngira ngo barabonye ko nshoboye bavuga ati reka dukorane n'uriya muntu nico novuga ko nta kindi kintu kirekire twacoba cyatumye duhura nibaze ko ari ivyo kuko nitwatelefonanye twahuriye muri filime twahujwe ibikorwa biraduhuza barabona ati eskiriye umuntu arashoboye ifo ko dukorana nibaza ko ari ivyo Guys uriko urumva yuko akubwira ati je nabitanguye depuis 2005 mais maintenant ndamuvuma ko ari indi step nageze ko bivanye nuko ndakorana n'abandi sivyo none ga Gedeon Guys ni Gedeon Guys akakubwira ati kandi kuba ariko arakorana n'abandi nawe nyene kumbura arifuza yuko azogera ku indi step yiwe kumwira indi ntego nshasha nyine mukagira ku rundi rwego kuko umuntu uko buca guma yifuza kugera handi hantu abakizo canke abarokore ni bakunda gukoresha iryo jambo ati tuve mu bwida tuja mu bundi yes nanje rero nifuza kuvanga nja handi singume handi ahubwo ntere nduga ushabiona birasirishika sana Gedeon nataka unisaidie shaka umfashe mbega umuntu avuze umukinyi w'ireresi wewe utawuri kidirectement mu mutwe umukinyi w'ireresi umuntu ameze gute like abakwiye kugira profile imeze gute umuntu ameze gute tuko umukinyi w'ireresi nkuko bavuze ati hari abashaka kuba bitara ukundi umukinyi w'ireresi n'umuntu ubundi abakwiye kwifata neza kuko ubwambe nambeho arabwa na benshi umuntu kuvuga utegeza kuvuga ifise ingeso nziza mu majambo make mu buryo uwo muhura wese usibye kwa kubona kuri ekra canke mugabo akakubona mu ishusho nziza itatuma itsitaza abandi kuko wewe ukina filime urabwa n'abantu benshi bisaba rero ko wama uri smart mu majambo make kugira ngo ukubona wese akubone ko akarorero keza ego abandi bakabwira ati umukinyi wa Marerisi ngo numuhanuzi nivyo birimwo eski none ifilime uyiravye n'uburi kurahanuko erega harimwo impanuro nyinshi haje Yes na cyane niyo bamvu iyo abantu bakinya Marerisi usanga atari ko arahanura abantu usanga kenshi bayiruka inyuma bakayakorera ko bakayahana ariko mu gihe abantu bakoze byiza bagakira bya bifasha society bafasha igihugu usanga bariko barakezwa neza cyane niyo none nka Fanny nk'ubushima amaze kuronka suko ari cyo yakoreye igihugu riga baguha akantu kuko bivanye n'ivyo wakoze kavuga ese ukora nabi bo kwikira
baguha bivanye n'ivyo kurakora bakavuga ati ese uwo muntu vraiment arakwiye gushimirwa kubera ivyo yakoze natwe nivyo rero tuba dushaka natwe tuzogere ku rwego rw'abandi tuzoshimirwa n'igihugu canke abandi bantu bakunze ivyo turimo nico rero kiba gituma ko umuntu akina amarere canke na filme ko akwiye kuba akarorero keza kuko kuronka agashimwe niteka rinde ubuteo kandi bivanye n'ivyo wakoze kabisa kesi n'ikintu twomusaba Gideon ni kimwe gusa nk'impanuro kuko kenshi tugukora igano n'abantu benshi bagiye batandukanye ariko tukagenda tubasaba impanuro bugenda batikirana uvuga abantu basanzwe basangiye akazi n'abasanzwe babakurikirana n'abasanzwe babashiramo imitahe ni iki Gideon uvuga muri rusange kuko urumva yuko filme ntiba filme gusa kujya tuyibona kuko hajya inyuma hari abantu benshi hari umuntu ayikina hari umuntu ayikamera hari umuntu uvuga ayishiramo amafaranga mbega abo bose n'umuntu ayikurikirana mbega abo bose ijambo rimwe ubabwira ko urumva yuko turakeneye gutera imbere turifuza yuko natwebwe twobaba abakinnyi b'amareresi mpuzamakungu sibyo nagaje Gideon ni iki rero babwira muri rusange kugira ngo film indundi ishobore bashe gutera imbere cyane gusumba ni kimwe nigeze kuvuga aha twe turacakeneye abantu badufata mu mugongo ni ukuvuga ikintu gifashe mu mugongo kiratera imbere cyane kuko ifilime hagitwara uburyo bwinshi kuko iyo muri kuri tele murafungura mukoresha amahera urumva tutu ikoresha amahera nta guciriyemwo nushiramo amafaranga araraba nawe nyifato yawe akaraba ivyo uvuga akaraba ivyo ukora akaraba ivyo ukina resultat y'amafilme yawe erega naho nyene eske none uri abafana Ufise erega uri kurakora nabi uri kurakora nabi n'abafana ntaburonka erega abafana bakunda ivyo ukora ubikoze nabi naburonka nawe bivyugari irifo yuko ukora neza kugira ngo n'abafana bagwire bumve bagukunze rega urashobora kuba uri gukora ibintu vyiza niyo filime yanyu igakundwa kubera wa muntu hajya hariho umuntu yamaheka abandi kabisa yego Jesse kumbure twaze byinshi na Gideon ariko Gideon nikibazo nifuza kubaza urakina amareresi urafise ingabirano abantu barakunda ibikorwa vyawe ari nabandi benshi musangiye umwuga wo gukina amareresi bifuza gukina nabo ari nabandi bakwifuje muri ko murakina nabo gushaka kuri no munsi mbega Gideon ibikorwa vyo tuzobibona ryari wenyene en personne icyo kibazo kiragoye kwishura ubu nyene icyo kibazo kiragoye kwishura ariko tuvyizere ko vuba tuzobihabwa basi tuvyizere ariko je ndifuza gukorera muri rusange apana gukora urakunda gukorera hamwe nakunda twagure turi benshi ndi kumwe n'abandi nico gikorwa je nifuza azovyumva kumwe nawe ikorana je nyene ni bya bindi byo gusambura amakrebe uzosanga kesho umuntu yakiriye akantu kiwe hajya haba hariho kudahuza muri krebe je rero sinifuza ko no sambura krebe ngo ngiye gukora ikintu ciwanje ahubwo no gikora turi kumwe twese tukagura ego niho usanga ari ibintu by'amateka kuko usanga kesha hacaba ama commentaire menshi yasambuye yikoranye ivyiwe byo ni bya bindi byosako ifo ko gukorera hamwe ikintu kikaduga ari kinini kandi union fait la force Deni isura kumera Gideon ndagushimiye cyane Gideon asante nawe kuba ma kiganiro merci lego Gideon nifuza kumenya ati mbega umuntu wifuza gukurikirana basi ku mbuga za ngurukana bumenyi nka Facebook cyangwa ko Instagram muri bikoresha tukagusanga he nzokubwira hanyuma yego Gideon ntakunda kuvuga ivyiwe wifuza kumurondera Gideon ko dukorera mu ibanga hanyuma hageze ko tuvuga ivyacu tukabivuga okay wifuza gukenera Gideon urashobora kwandika kuri ze nimero ubona nga kuri Step Media hanyuma Gideon shavugana nawe Gideon ari umuntu akwifuza kumera akadiri kubutse yifuza ko mwivuganira canke ari abantu usanga wakwikinye neza ko ati Beni ndifuza kujya muntu uwo mpuza nawe kuko yarakinye neza yarakinye ibintu ngize imisimbamwo yarampanuye yarandukoye nshaka kumuhifana izire ko muri iyo nzira Gideon izo nimero zoyita Aigo frame nta kibazo nawe ndazi urayifise uzoyibaha oya mwanzo ndakubaza nta kibazo aigo ndagushimire kandi baza kwanza aigo ndagushimire kandi Gideon nanje ndagushimiye hanyuma ikinyamakuru canyu turagikunda ifoko gitera imbere nkaryohewe numvise Beni abana ari umuntu ageze kure cyane reka dutangura buke mukatukaduga urumva ni buke mugabo twizere ko ibintu bigiye kugenda neza yego izina y'Imana bizogenda neza cyane asante sana bitenda vizuri sana kabisa Geizo kuza Step kuri 5 no kuvuga ati ku byose bizokugwa ku bw'Imana shida kubwira ati ku bw'Imana byose bizoshobokana cyane tuzosubirayo naho gutaha ari kumwe na Beni kuri micro behind the camera CK professional Gideon bye bye asante sana asante na wewe poa bye